ikintu kije coroshe uronse kitakuvunye kugikoresha ni nko dufate nko kuri parfum atari gwa uri kurayisiga uri kurayipoma nkamengo nta nico bikubwiye basi mugo uri kuripoma kiwawe ni rimwe kabiri buhejeje rero nkobuye kije kintu ko nakivuze umuntu aguhaye ikintu kitakuvunye kitakugoye kiroroshe kujya ubu mpa amahera kuyasesagura biba byoroshe kubera mbanzi yuko atamvunye mugaho ry'amafaranga dufate na ruhiye dufate nk'ijya salaire nk'umuntu aronka par mois uyironka warushe warindiriye ry'amafaranga ntupfa kuyasesa uko ubonye ego Yo pugwagwa ni selector number one. Yo pumengi bangina pesa umbote kwa tawo munyagira kubaretse nange bitatu Joel kubadatahura ururimi nikiganda abazi kigana naho ni ikinya nkode yo ni ibintu bidasanzwe umusanze mumenyere ni bitatu ntangure ndabaramutse ku mpane zose zigiye zitandukanye ku isi hose yagiye atandukanye nkuko nakunda bibabwira ni umunezero mwabonye ko narinjoyewe sana mba njyoyewe byatari sasa rero ndi kumwe n'umuntu mwamwisoma zina menshi agiye atandukanye ariko benshi ryo muzi ni rimwe ariko hariho n'ayandi aza kutubwira mwebwe abafanzi biwe mwamwizo izina ushobora kumwitwa Kellyna cyangwa ukamwitwa n'ayandi mazina agiye atandukanye Kellyna umeze neza? Meze neza. Sasa rero kubera abafanzi bari bagukumbuye sana no kukubona Jenny Fresher mbona wifitiye bava bibaza aho tiri Buraya kabisa uvuye mu Burundi ariko turi mu Burundi ariko uramutse abantu bako baradukurikirana bagiye batandukanye ku mpande zose zigiye zitandukanye. Bwa mbere na mbere ndaramukije abakunzi ba Linox TV n'abandi bose bako babona iki kiganiro bwa mbere mwese ndabaramukije cyane. Abantu bava bibaza ati Kellyna bamuzi ku zina Kellyna gose hajye umuririmbyi abafise amazina menshi agiye atandukanye ku mazina yandi agiye atandukanye umuziki umaze kuguha apari ya Kellyna nayahe abafanzi batazi yaba yuno munsi canke mu misezi shano vuga nta masyono menshi ndaronka muga menshi banzi kuri Kellyna abandi batangwe kunyitangura diva mugabo jeke iryo nemera ni Kellyna ni Kellyna gose ayo yandi ntuyemera okay Kellyna hajya n'abantu baravuga ko udakunda kuboneka sana kugira umuntu akuronke biba bigoye sana bakuze nk'umuririmvyikazi w'umurundikazi ni indirimbo zitari nkufise kandi amajambo menshi abari mu izo ndirimbo ubona yuko hari ubutumwa buri kuraha abafanzi bagiye batandukanye ku mpande zigiye zitandukanye kuki kuja muri profane haguhitamwo gospel burya ikintu batazi abantu je nahisemo kuririmba sinaje mpagaze ngo nje kuririmba imiziki canke y'Imana nejo mwabona indirimbo ikurikiye iba indirimbo y'Imana ariko juste kuririmba gusa hajya mu bavyeyi bawe muri papa mama hari umuntu yarasanzwe aririmba novuga barakunda imiziki barayikunda kuyumviriza cane iya kera ego igituma niho nabikuye sinzi igituma ndakubaza ico kibazo nuko abantu benshi bavuga yuko hajya ngo amaraso ava ku muvyeyi nikuba abantu bose uzosanga bakunda kuririmba uzosanga hariho nk'umuntu usanga aririmba ariko reka tuzere mu muziki wawe benshi barazi igihe watandukanye hari byinshi umaze kuvuga ku mpande zose zigiye zitandukanye amarezo yose yagiye atandukanye ariko ncanze uko kuva utangura kuririmba gushika uno munsi ibikorwa byawe abantu bavyakira gute canke abagutuka ni bangahe abaguha ko haje ni bangahe joko novuga ibikorwa bimeze neza abantu baravyakiriye neza sinidoga hama ikindi naco amakritike ntiyobura kandi ntiyobura n'abantu bashima ibikorwa umuntu aramenya uko avyitwaramo nyene kuko ntihabura abaza bagutera imigeri akavideo katanguye gusirikira benshi bataranakumenya ni ikiganiro wakoresheje n'umuntu yitwa Juste Gaël benshi bazi ariko kari akantu
bumva ati Kellyna none uyu muntu akanavuze nibaza ko kibuka uvuze ati biraryoshe kurya amahera y'abandi ariko ayi wanje ntibiryoshe sana kaya kantu karasirike sana hamwe abantu bavuga ati uyu muntu rero ni hatari wewe ngira aje nyene ayumisha ibintu kuko kwiyumvira akantu nkakajya amahera yiwawe ntaryoshe kurya si kandi sinahagaze cyane cyane abantu babifasha muri we itariyo bikoko bari nko kurya amafaranga y'abahungu gusa ikintu kije coroshe uronse kitakuvunye kugikoresha ni nko dufate nko kuri parfum atari gwa uri kurayisiga uri kurayipompa yipoma nkamengo nta nico bikubwiye basi mugo uri kuripompa kiwawe ni rimwe kabiri buhejeje rero nkobuye kije kintu ko nakivuze umuntu aguhaye ikintu kitakuvunye kitakugoye kiroroshe kurya ubu mpa amahera kuyasesagura biba byoroshe kubera mbanzi yuko atamvunye muga ry'amafaranga dufate na ruhiye dufate nk'ijya salaire nk'umuntu aronka par mois uyironka warushe warindiriye ry'amafaranga ntupfa kuyasesa uko ubonye ego abantu benshi baravuga yuko abaririmvyikazi biba bigoye kugira muronke umuntu muje mu rukundo kubera bababona ukutariko avuye ko ico kibazo ndakubaje turaza no kuza ku ndirimbo heruka guha abaririmbyi uheruka guha plito abakunzi bawe cyangwa abantu muri rusange ariko kuri mwebwe abaririmvyikazi kubera ko abahungu usanga bigoye kugira muronke umuntu umwe cyangwa usanga ibintu byo mu mariage cyangwa ibiki muri rusange ariko simvuze kuri wewe ugasanga biragoye bivana kuko nivyo ntubeshe ugiye kureba benshi baraho turaho ni benshi batavuga n'amahorasiyo yabo fete aka kazi burya karagoye ejo nshobora gushira mu tipe dusohokana ku mahezo sosiyo nkavuga ati turakundana ugasanga mbuze nka enkara y'abafana ukabisanga baragiye mugabo biciye bibasukira nyene mugabo urumva ivyo navyo ntiwobiba mu buzima bwawe bwose bisigura muri babaje abafanzi bagukurikirana ko hariho abantu baba bariko barakoresha benshi reka ndakubwire si kuvuga uko kuko naje ibintu nabibaye mugasanga ndafise umuntu dufate novuga no mwidore wanje ndamukunda birengeye mugabo nkiyagiye en couple birambabaza umva birambabaje rero ivyo bintu ndabyumva kuko uzurabe nkabijye byabaye no kuri Mona benshi baragize amakritike menshi uko bamwanka mugabo hagiyemo ako kantu bita jalousie bakomanta amakommentaire atari meza menshi ari negative hagere no hucu bibonera niyo mpamvu agitangura no guposta zijya foto yashimye kwiposta wenyine ama mu nyuma zigasohokana nawe nyene bari kumwe umva bira affect akazi abaririmvyikazi muri rusange ntimuraba benshi nkuko tubishaka wibaza ko awuziki biragoye kuko ntibisigura yuko habuze amatara abantu bazi kuririmba barahari ahubwo we yo kwinjira uyerekane abantu bakumenye nigoye usanze ufise management abantu benshi baraciye mu management bamwe baridoga bavuga ati ya management wapi abariko baragusubiza inyuma kuri we niko bibona je sinzi gusa abantu turahinduka ariko pobona mama se ushobora kuvuga ivyo bintu kubera ni jewe nziyo bankuye nibo banzanye muri iyi game ndabi ico ndubuye nibo banyubakiye izina Kellyna sinshobora kubavuga nabi nakaye kabanga ukwibira abantu batinya kuja mu mantuze mu management kuja muri management novuga ati bisaba umutwe utagira mu mutwe hameze neza ufite birakugora kujera ego usanga utwawe donc en fait ntugira nawe icufatirako ntubu dufate nka contrat barakuzaniye contrat nawe ntushoboye kuvuga ati nanje ndashaka ko mushiramo iki ucujana nuko nyene umengo wagize ubwoba sinzi muga iyo ugize na point de vue wawe mukaza muraganira neza niko n'umubano bamwiza aha reka rero duce tuze ku ndirimbo yawe kwanza sinakubwira uranaberewe kwanza nuko ndabyibutse tugeze kure Urakoze. Kandi abantu benshi baravuga ko kenshi uri ahantu wamuberewe sana. Ndibaza ahantu hari mu bubeje. Kuba bibona baravuga ati ana mugabo umusitani nyine bakwiye kuberwa ariko reka rero tuze ku ndirimbo nyezina. Indirimbo titre ni Panadol. Voilà.
muri rusange nabonye igeze kure cyane, narabonye igihe washize warapostinze ariko nuvuga ati nyaruka ndakeneye igere kuri sanka. Nibaze ko yamaze kuhashika uyu mwanya ngira tuko turavugana. Oya ntirashikaho ahubwo bagende bayirabe igakwiza sanke inshi ndabaha iyindi. Ucubaha iyindi. Ego. Stoke ngo iruzuye, ibikorwa ni byinshi biri muri studio. Mu guhitamwe indirimbo girusohore. Bigusaba umwanya ungana gute cyane kugira ubufise kubera mwe mu office stock indirimbo nyinshi kugira uvuga ati uyu mwanya nkeneye indirimbiye ubu uri mu gihe kimeze gute? En fait uraraba periode urimo ukaraba abantu muri imisi bitwaye gute, societe bameze gute, indirimbo nayisora bazoyakira canke nzova nko bitaswata. Kacura bigezweho rero akaca bari byo nko muri ete niho cuza gusohora indirimbo dufate amavake yageze cuza gusohora akaririmbo kameze gute dufate dasohoye nk'indirimbo itambika vibing wumva nka uhushije inzira. Imidihe ukunda ni myinshi, afrobeat, dancehall, R&B n'amarege n'ibindi bigiye bitandukanye ariko ikintu kiza gisonamo umuziki tu cyose niyo melody ndayumve, iyo ngoma ndayumve ko yo bisona kose mbwa kanda kumve. Twari ku ndirimbo washizemo umuririmbyi Page. Benshi baramunze kuko iguhitamo Page n'ubuhe bucuti mufitaniye nawe? Page novuga nkiza Page twaratanguranye kuko ari mu bantu dukorana. Ego umva yaramfashije no mu kiye gikorwa turakorana nk'abantu basangiye abafanzi ntibazohava batore bazohava byinshi ati noneho arasubira ntunze moni bana amajambo ntabura ofete bacaguma bakompa nguru umudamu wa Page ubu ngo wasubiye moni ya Frere ni amajambo ntabura ofete. Bo iyo amafoto agiye hanze indirimbo itarasohoka amakomantere aba ari menshi agiye atandukanye, haya mwiyakira gute n'indirimbo itarasohoka? Banje sindabifata nabi ofete birangyohera kubera mbabona yuko abantu bari interesse ofete mbabona ko public ihari. Ndavuga ati nubwo byoba zimeze gute gusa ndababona murahari tu murabiraba. Indirimbo iraryoshe sana eje kenshi rero ni nayo reveil wanje niyimvyura mu gatondo. Indirimbo irimo amajambo aryoshe ariko ubutumwa washatse gutanga mu ndirimbo ni ubutumwa bumeze gute ku bantu bagiye batandukanye? Panadol navuga ni nk'umuti ubuje kuba nka antidepresseur canke uheza stress mu mutwe, umuntu amerewe nabi yumva afite ibintu byinshi mu mutwe bimuangamiye yombirije Panadol ndazi ko yomuruhura simaka ngo abari en couple canke kwa no. Ariko je ndabona umuntu nameze neza ni bien cyane ko nakwicaritse hejuru kubona. Oya okay ko umuntu yacapuye mu bindi bintu umva ntabari neza nyine ntabari hari ariko mbo yakaragaciyemo ko ni bien. Bo indirimbo twayejeje kugira mu kanya duce turangiza mu bikorwa bya minsi yose muhira. Iyo uri muhira nka Kellyna ni gikwi utibuka gukora uri muhira? Ngiki ntibuka gukora iyo ndi muhira ikintu marani bagira gukora kenshi uvuga ati iki kintu vraiment ndabona nacibagiye ariko ikintu utibuka gukora uri muhira? Ngatwumva nkunda kwibagira cyane aho urumva ca ntakara simbona ofete ariko hariho kimwe ofete umuntu ubu wese afite plan diwe habitude diwe yamenyereye kiretse habaye nk'akantu kavuga ati kinacibagiye mugabo siko byahora kuko umuntu wese abyuka ku munsi afite ibyo yapanze. Ego aho rero no ntakaye. Basi iyo ushavuye umera gute uri muhira? Ushavuye uca bigenza gute? Ndi muhira ndumviriza imiziki ndaraba filme nkatekana nakabiheze. Birashika ugashavura n'uri muhira? Ego yari Kellyna wakutubwira amajambo menshi agiye atandukanye afu uciye n'ubwenge sana rero. Burya rero abafanzi bakora dukurikirana canke abakunzi bawe muri rusangi hariho benshi b'abakobwa batinya kuja muri industry ya music ariko nakaye kabango bibira kugira nabo bazobone yuko impano ni nyinshi nga mu Burundi ziba zitaramenyekana ariko akabanga ushobora kubibira kugira industry nabonye bashoye kuyinjiramo.
Le secret c'est quoi nge twumve bisaba kwitegura mentalement uje ugitinya amajambo y'abantu aho uratakaye uje utaramenya neza responsabilité uzikuzanye aho uratakaye en fait bisaba uze wifate kuri mature nubwo wo prétendre mugaka kuba mature no prétendre asha ibintu biba biri mu muntu en fait uza nyene wumva uri décider ego nco novuga utaraba décider ugifise utuntu twinshi mu mutwe biragoye ikibazo nohereza ko kugira duce turangiza hari ubuntu bwinshi uhora ukora bw'urukundo cyaye guhanura zo bameze neza ariko arakomeye mukunda gukorana nawe kandi twatira abantu benshi badukunda tujya tuntu kugira utwiyumvire byakujemo gute apare y'umuziki ni n'ibintu nifuza gukora umugabo nuko bica bifise efe bigira ku kazi mba nsanzwe nkora k'umuziki sino bigira nifuza kubikora kubera ofete birandyohera kuko no muziki ni message utanga na bigira ni message yego asante sana akajambo ka nyuma ku bantu batari basanzwe banzi ndi umuririmvyikazi nitwa Kellyna mugende kuri YouTube channel yanje murabe indirimbo zanje mfise indirimbo zitatu mugende no kuri Instagram, Facebook na X ariyo yahoze ari Twitter mu following mudufashe kuko mudahari ntaco tuzoshikako Kellyna ndagushimire sana ndagushimire cyane wakoze cyane sana gose nawe wakoze cyane